Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Umuhuza TV. Uyu numwe tugiye kubageza ko amakuru y'ibiriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka hanini ko yarabana n'igisata ca politike. N'amakuru tuza kugaruka hagati ya Reverien Ndikuriyo n'urongoye umugambwe Seneri Agathon Rwasa, umushinga amateka aserukira uyu mugambwe imbere y'amategeko. Nibikorwa vyinshi vyagiye biraburabuzwa vya Agathon Rwasa ngo bitumwe n'intumwa za Reverien Ndikuriyo. Reverien Ndikuriyo ngo yarungika abantu batandukanye, hakaba kwisonga hakaba hanavugwamwo bamwe bakora mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano, harimwo na Marite Niteretse ko nawe yoba yinyegeje inyuma y'abasendede FDD mu mugambi wo gusambura umugambwe urongowe umugambwe Seneri wa Agathon Rwasa. Aime Magera asanzwe arongoye umugambwe Seneri ku mugabane wa Buraya we yari yabivuze mbere mu mwaka w'eze w'2022 ko hari umugambi mubi wari kutegurwa na bimwe mu bihangange vyo mu mugambwe CNDD FDD ho guhagarika bongere bagandagure umushinga amateka Agathon Rwasa. Ngabagumya banga b'umugambwe CNDD FDD baba bafise ubwoba yuko Agathon Rwasa ashobora kuzegukana ibibanza vyinshi cyane mu matora zo mu mwaka w'2025 ndetse no mu mwaka w'2027 mu matora azokurikiranaho Agathon Rwasa akazoshobora kwegukanamwo ibibanza bigiye bitandukanye. Amakuru rero ava mu begereye umukuru w'umugambwe Seneri Honorable Agathon Rwasa amenyesha ko ku munsi wa gatandatu uheze muri hatunganije inama itegurwa iganagurwa rya Honorable Agathon Rwasa. Aya makuru akavuga ko uyu mugambi washinzwe Lieutenant Colonel Gilles Sogomba batazira Rove. Aya makuru akavuga ko Sogomba we yatumwe ico gikorwa n'abategetsi bakomeye muri CNDD FDD no muri leta y'u Burundi. Aya makuru akavuga kandi ko Sogomba ariko akorana bamwe mu baherutse gutangaza ko babogoje Agathon Rwasa mu burongozi bw'umugambwe Seneri. Ayo masoko yaraduhaye amazina y'abavugwa muri uyu mugambi ububisha tukaba tudashimye kuyatangaza. Gusa ico tubabwira ko nuko muri rwa ruhande rutavuga rumwe na Honorable Agathon Rwasa mugambwe Seneri hoba harimwo abarungitswe nk'intumwa za CNDD FDD mu kuburabuza ibikorwa ndetse n'ingingo zose zifatwa n'uyu arongoye uyu mugambwe Honorable Agathon Rwasa. Ni vyinshi vyagiye birakorwa bikagaragara ko n'ubundi umugambwe Seneri ibikorwa vyabo biri uko biraburabuzwa ku rwego rw'igihugu, harimwo nk'ivyabaye mu mwaka w'eze kugenekerezo ya 10 Gituguta Seneri yari yankiwe guhimbaza umunsi wahariwe urwaruka rwayo. Ivyo bikaba vyari mu mwikete ry'umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bujejwe intwaro hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano, yari yashikirije abahagarariye umugambwe Seneri ku rwego rw'igihugu, avuga ko imvo yari yoroshe umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe urwaruka wari waramaze guhimbarizwa mu ntara ya Ngozi mu buraruko bw'igihugu, ko rero uyu munsi wa Seneri utari bwemerwe mu gihugu. Subwa mbere amakuru yerekeye Lieutenant Colonel Gilles Sogomba batazira Rove ashirwa ahabona. Iyi ntwazanga bikaba yaraho zigwana muri FNL, abo bahoranye ku rugamba bayagiriza ko ikorera iperereza kandi ko yakoreshejwe mu kwica abanywanyi benshi ba FNL na Seneri. Ivyo we yarabihakanye. Muri Nzeri umwaka w'2022 Lieutenant Colonel Gilles Sogomba na Colonel Novase Sekahoruri batazira Nsere yahoze muri FNL ubu akora mu biro vy'umukuru w'igihugu ngo baje abaki gihugu baje muri Republika ya Intwaro rusangi ya Kongo. Ngo mu kugenda bo bagiye basa n'abatorotse bariko baronderwa n'iperereza. Nibwo rero bageze muri Republika ya Intwaro rusangi ya Kongo barungikiye ubutumwa benshi mu bagenzi babo babamenyesha ko batanga urugamba rw'igisirikare. Ico gihe bavuga ko bafise ingabo nyinshi hanze ziteguriye urugamba. Bamwe mu bavyemeye bakabakurikira ntibarasubira kuboneka, abo bose barishwe abandi barata barahunga. Mu misi yakurikiye Gilles Sogomba na Sekaruri baragarutse mu Burundi, mbere barasubizwa amabanga y'igihugu. Bo basigura ko bafashwe n'iperereza ry'u Burundi rirabapfunga mu nyuma rirabarekura basubira mu mabanga. Iki kikaba carafashwe nk'igikorwa kimwe kidasanzwe ko iperereza ryofata intwazangabo zajabutse
Uburundi zigiye gutangura ikiroberi rikazigarukana rikazipfunga iminsi mike hanyuma rikazireka zigasubira mu mabanga batanaciye mu butungane. Gusa amasoko yacu avuga ko umugambi avugwamwo kugandagura Agathon-Rwasa, Jude Sogomba yo baravuze ko afise ingabo muri Kongo zizomufasha muri uwo mugambi ugayitse. Ntituraronka ico Sogomba avuga kuri ayo makuru. Ku ruhande rwa Senereme Magera aserukira uyu mugambwe Iburaya we yaremeje ayo makuru ko aca aranagabisha kandi abatwara Uburundi hamwe boreka ico caha kigakorwa. Ngo mu gihe rero vyogaragara ko Agathon-Rwasa agandaguriwe mu Burundi, igihugu c'u Burundi coba cihaye inkumbi mu makungu ko atani igikorwa na kimwe bazongera gushigikirwamwo na rimwe mu gihe badashira hamwe ngo bavugire hamwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD FDD nyene. Mu yandi makuru, Igitega ifatwa ryakurikiwe n'irekurwa rya batatu mu banywanyi b'umugambwe Seneri n'ubundi. Abanywanyi batatu ba Seneri, Pascal Nyambere, Joseline Dina Vyizigiro na Epitase Ndayikingurukiye barahagaritswe n'abakozi b'igendereza kuri ubu w'Imana. Abo bahagaritswe bari hafi y'ihoteli yariko ikorerwamwo inama yatunganijwe na Immaculée Ntacobakimvura na Terence Manirambona, babiri muri 10 bagize komite nkuru y'umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi baheruka gutangaza ko bakuye Agathon-Rwasa ku burongozi bwa Seneri. Immaculée Ntacobakimvuna yatangajwe n'uwo murwi ko hari warongoye uwo mugambwe aheza amezi menshi ariko uca mu ngorane. Inyuma y'ihagarikwa ryabo baciye bajanwa mu gashoka ka komisariya y'igipolisi c'intara ya Gitega ku mugwa mukuru wa politike, aho bamaze indwi imbere yo kurekurwa kuri ubu w'Imana. Abo bahagaritswe babajijwe ku caha bagizwe co kugerageza guhungabanya inama ku bw'amasoko yo mu gipolisi. Indongozi y'umugambwe Seneri mu ntara wegamiye Rwasagato irababazwa n'ico yitwa ukudafata abantu ngo ntivyumvikana kubona abantu batunganya amanama mu gihe umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu yahagaritse ibikorwa vyose vy'umugambwe wacu. Ariko nk'uko umengo ivyo ntivyari bihagije, hampande y'uruhusha rwatanzwe n'abajejwe intwaro muri ako karere, umuhanuzi wa Musitanteri ajejwe intwaro n'imibano muri komine Gitega nawe nyene ngo yaritavye ibikorwa vy'iyo nama niko yiyamiriza. Abona ko urubuga rwa politike rucuguye ku migambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi mu gihe himirije amatora y'umwaka w'2025. Kuva hagati muri ruheshi uyu mwaka, umushikiranganji ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano Martin Niteretse yarahagaritse ibikorwa vyose vy'uyu mugambwe Seneri utavuga rumwe n'umugambwe CNDD FDD. Ariko nk'uko umengo ntivyari bihagije ngo murantunge, Martin Niteretse we agasigura ko yashatse kwirinda imishamirano yashobora kwaduka hagati y'abanywanyi ba Seneri. Umugambwe haheze amezi menshi uriko uraca mu ngorane. Agathon-Rwasa arongoye umugambwe yamye avuga ko hari ingingo idakurikije amategeko kandi itagishije inama impande zose, ikaba ariyo korohereza umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD umushikiranganji arimwo. Kugira ngo uhagarike ibikorwa vy'umugambwe wa politiki, umugambwe utegerezwa kuba wagirizwa gukora icaha co ku rwego rw'igihugu. Bigaragara ko umugambwe uri ku butegetsi n'indongozi z'u Burundi zidashaka ihiganwa riciye mu mategeko. Nico gituma rero ngo bagerageza gukora ibishoboka vyose kugira ngo baburabuze Seneri. Akaba ariko Agathon-Rwasa aheruka gutangaza. Gushika ubu amanama yari yemewe ntiyatunganywa mu ntumbero yo gutorera umuti icuka kiri muri Seneri. Seneri akaba ari umugambwe ukomeye utavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi. Umukuru wawo yiyamiriza Agathon-Rwasa yahoze arongoye umugwi w'abagwanye FNL wahavuye uba mugambwe imbere yuko wigarurirwa na bamwe mu bawugize babifashijwemo n'umugambwe uri ku butegetsi n'umwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi wa kera. Mu vyegeranyo vyinshi vy'amashirahamwe aharanira agateka ka muntu yo mu Burundi, namva amakungu yamiyamiriza amabi akorerwa abanywanyi bawo, harimwo kugandagurwa, kunyuruzwa, kubareza igufa, gupfungwa bidakurikije amategeko n'ibindi. Ni kenshi rero imigambwe igira ingorane muri yo, kandi ivyo birasanzwe. Ariko ikidasanzwe nuko leta iciboneraho akaryo
ko kwigarurira igice c'uwo mugambwe mu ntumbero yo guca intege uwo mugambwe muri rusange, akaba ariko bibonwa na Kare n'umushakashatsi akorana n'ishirahamwe Initiative pour le droit de l'homme au Burundi. Avuga ko hari ukwivanga mu vya politiki vyaranze abashikiranganji benshi bajejwe gutunganya ivy'imigambwe muri kahise. Muri urwo rukurikirane nyene, kubona umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu yivanga ibibazo vya seneri ngo vyibutse uko abamwitangiye bakoze, birangira baciyemwo amababa y'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi mu myaka iheze. FNL, UPRONA, UPD n'iyindi migambwe yaciwemwo ibice kenshi. Nivyo rero bise gushinga imigambwe yitwa nyakuri, hakabaho ibaba ryegereye ubutegetsi ryemewe na leta n'irindi ritemewe kandi ridakurikije amategeko. Rero ngo uravye uruhande rwafashwe n'umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu kuri bamwe mu banywanyi bagize ubuyobozi bw'uwo mugambwe seneri, ngo birashoboka cane ko tubona nk'ivyabaye muri kahise muri kazoza ko hafi. Akaba ari umwihezo yagize. Gatorwasa akaba yatumiwe mu nama y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ku rwego rwa Afurika mu mpera za gitugu, utagira ati ndi kandi ndacari umukuru w'umugambwe seneri n'umukuru w'igihugu arabizi, uwo mushikiranganji aravyemeza. Ngayo rero amakuru yaragizwe ko muri kano kanya ufite subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo utojucikanwa nayo dushikiriza. Sangiza hano makuru bagenza kandi aho baherereye hose kugira ngo batoje bacikanwa nayo biriko biravugwa bigezwe ku ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze imbezi igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure iyo bayavuga mu gisata ca politike, agateka kazi na muntu, imigenderanire n'andi makungu, ubutungane n'ibindi vyinshi n'andi makuru menshi turiko tubategurira. Mwese ntimuze gucikanwa mu kanya gato kari imbere. N'Umuhoza TV, muhezagirwe.